will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri kumura televiziyo Heritage ikinjira iganiro canyu c'umutumire iganiro canyu kariga cubake ubuzima bwanyu ukikurikirana wese hazi impinduka mu buzima bwiwe. Kiganiro ni kiganiro kihariga ngo gitanga umuco mu buzima bwacu. Rero iganiro c'uno munsi kiraryoshe cane. Zo kuvugana kuri teme ivuga ngo Ivugabutumwa. Rero kubwiyo mpamvu turafise umuntu aza kubituganirira ko bisanzwe ari ubuzima bwiwe. Imbere yuko twinjira ido nido mu bijyanye n'ikintu cy'uno munsi nashaka ndamusabe yidondera kadukurikirana. Ndabaramukije nkaba nitwa HABIMANA Djibril nkuko nkunda kubivuga abasanzwe umukozi wa Heritagetelevisionburundi nkora ikiganiro c'amasengesho. Yego murakoze cyane kubona mwashoboye kwemera kuza muri kino kiganiro cy'uno munsi c'umutumire aho ushaka kuvuga ku bijyanye n'ivugabutumwa. Iyo bavuze ivugabutumwa niki kintu cambere kiza mu mutima wawe? Cambere kiza mu mutima wanje bavuga ivugabutumwa bwa mbere haza gukira. Bituma mvuze gukira ni kubera ko iyo tuvuze ivugabutumwa ni gutangariza abantu inkuru nziza yagakiza katanzwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Rero umukiza ntashobora kuza igihe umukiza aza ahantu hari kibazo. Rero gituma navuze yuko umuntu numva gukira ni kubera ko ivugabutumwa dutangariza abantu inkuru nziza yuko hari umukiza yabapfiriye, yuko hari umukiza yaje yatanze igiguzi kuri bo kugira ngo iyo tuvuze par exemple umunyavyaha umunyavyaha bisanzwe n'umuntu agwaye kandi uwo mugwayi akeneye umuntu amukiza iki amukiza icyaha. Rero inyishu y'icyaha ni Kristo Yesu. Iyo turavuga ubutumwa bwiza rero tuko tuvuga Kristo niwe nyishu y'icyaha. Ubwo rero uko gutangaza iyo nkuru ni gushingira intahe igikorwa Imana yakoze, igikorwa Kristo yakoze. Mu yandi majambo nuko bicabona ivyo Kristo yakoze, igikorwa Kristo yakoze. Murakoze cyane. Ni kubera ko abantu bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Igituma abantu bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza icambere ni kubera umuntu yazimiye mu majambo makeya. Yazimiye gute? Igituma tubwira ubutumwa bw'abantu ko umuntu yazimiye. Ni kubera umuntu yatakaje ikibanza Imana yaramuzemo kimurema. Ikibanza Imana yamuzize mu kimurema. Bibiliya avuga ngo mwitangure kavuga ngo turemo umuntu asa na twebwe. Ngo turemo umuntu asa na twebwe kugira ngo aganze. Imana ikibanza Imana yaremeye umuntu yamuremeye mu bwiza bwayo. Kadusome gatoya mwitangurira igice ca kabiri. Umurongo navuga ngo uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni. Natwe tusome umurongo w'indwi. Uhoraho Imana abumba umuntu umukungugu wo hasi amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo. 8 Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rwo mu buseruko arishiramwo uwo muntu yabumvye. Uriko urasoma ngabavuga ngo Imana ngo itunganya itongo muri Edeni. Bisigura yuko Edeni yari iriho umuntu ataraza. Misikora iki Imana yatoye imushira muri Edeni. Rukora muri Edeni niho hari ukubaho kw'Imana. Mu yandi majambo yamuremeye mu bwiza bwayo. Iyo tuko turavuga rero ngo kubera abantu bakwiye kubwirwa ubutumwa bwiza ni kugira ngo tubagarure muri aho hantu bari bwa mbere. Aho hantu ico kirere iyo presence Imana yabaremeyemo. Iyo umwana w'umuntu amaze gucumura ikintu cabaye cyambere nuko yatakaje ubwiza bw'Imana. Nuko yatakaje kubaho kw'Imana. Nuko yatakaje ikicari kimugize. Twasome ngaho igice c'indwi bavuga ngo uhoraho Imana abumba umuntu umukungugu. Amaze kubumba mu mukungugu ngo amuhemeramwo impwemu y'ubuzima. Umuntu amaze gucumura ikintu cabaye nuko yatakaje iyo mpwemu y'ubuzima. Yatakaje ubuzima bw'Imana. Ugiye gusoma muri Yohana 1 bavuga ngo ufise umwana afise ubuzima, udafise umwana nta buzima afise. Bisigura yuko igituma tubwira abantu ubutumwa bwiza ni kugira ngo tubagarukane ahantu bizera Kristo hama baronka ubwo buzima. Bwa buzima baronka Imana ikire mu mwana w'umuntu. Imana mu bisanzwe irifuza ko umuntu aronka ubugingo budashira. Irifuza ko umuntu abaho ubuzima bwiza. Mugabo ubwo buzima bwiza bahagaze muri Kristo Yesu. Gituma rero tubwira abantu inkuru tubabwira ubutumwa bwiza. Ni kugira ngo bizere Kristo hama baronka ubuzima.
ugotahura ikintu kimwe nuko Bibiliya iravuga muri Barumi igice 3:23 igituma tubabwira kindi nikubera ko Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana musenya ngo ntibashikira kuba muri bwa bwiza bari babayemo Imana bataracumura baracumuye ico gicumuro kisha kibatwara kure y'Imana kibatwara kure y'ubwiza bw'Imana mu yandi majambo umuntu ashobora kuba atabaye n'Imana umuntu ashobora kuba atari mu bwiza bw'Imana rero igituma tubabwira ubutumwa bwiza ndigwira ngo bagaruke ku Mana yes majambo makene ivyo umunsi wumva ubutumwa bwiza bwo kwitiki wawe uwo munsi wagumvise gute mu matwi yawe Bibiliya ivuga ngo kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana Jesse novuga ngo nakijije kubera ko bambwiye ubutumwa uwo munsi nyene ngo ndakizwa mugo vyabaye ibyo ku munsi ku munsi jewe musanzwe avukiye mu muryango w'abamizirimo mugo ndagirirwa ibaki mu shiki wanje arakizwa akijijwe arahambana nja kubiwiwe rero naguma numva ubutumwa bwiza naguma numva ivya Kristo hama ndavyibuka umunsi umwe ndi mu cumba niho ni Imana yantahuje by'ukuri yuko ndi umunyavyaha niho Imana by'ukuri yantahuje yuko mpfuye atabuzima budashira mfise muri jewe kandi ntibibona nk'umunyavyaha kare sinibona nk'umunyavyaha mugabo ntabeshe muri je nari bise homo nari nzi yuko mbega ibintu mbega by'ukuri ndazi Imana mbega by'ukuri Imana iyo Mana numva abandi bavuga je ndayizi rero ivyo bintu byagumiza muri je ubwoba bwo gupfa ibihe bidashira navuga no nk'umfuye no canja he ico kibazo nama ndagifise iminsi yose mbwa kintu cangiye nuko umunsi umwe hari muri 2008 itariki 14 niyo munsi nafashe ingingo yo kwizera mu Yesu no mwiza n'ubukanje ico kibazo rero naguma nibaza ngo umfuye no canja he cace gihera uwo munsi nyene numvise assurance comme si ubwo buzima nakiriye umaye access yo kuzobana n'Imana bidashira kuva ico giye gushika uno munsi urafite assurance yahoja ndafise assurance unye naho shaka pfunye ndabizi ngenze kubona na Kristo gusa yego urazi neza ko izina ryawe riri mu gitabo c'ubugingo ndabizi neza ntakekeranye apana kubera ko nabonye yuko izina ryanje riri ariko ko ndavyizeye ko wizeye jambo ko rivuga ico jambo rivuga ko ico rikora kandi ico rivuga gukora yego cyane none uwo munsi wizera Yesu Kristo nimbe navanye ko umwizera mu mutima amahoro yo mu mutima ubise gute ikintu cyambere ndakunda ko nabivuga ikintu cyambere na ronse igendiza ikisoma bwiza mbiko kanje namahoro kandi nta mahoro wari ufise nta mahoro nari mfise Bibiliya ivuga ngo nta mahoro ku munyavyaha umunyavyaha nta mahoro afise umunyavyaha wese nawe ushaka kwihagarara ko gute muri we nta mahoro afise nta mahoro afise urashaka kwihagarara ko mbwa kumva indani nari umva muri je indani muri jewe murashaka kubona mu maso abona uryohewe mugabe indani muri wowe urabizi uri kondane urabizi wowe nyene yuko uri mu magogwa abantu bariko baravuga ngo urumva ngo umuriro umusanzwe umuntu atarakizwa abari muri wo arabizi muri we yuko ari karasha arabizi muri we ko ari karasha n'abatamu n'umwe ariko arabimubwira arabizi ko ubuzima arimwo buriko bumutwara mu rupfu arabizi neza ko Bibiliya ivuga ngo ugereye cyane urupfu ari ingabire y'Imana ubugingo budashira arabizi neza n'atamu n'umwe yoza kubimwigisha arabizi muri we yuko inzira yonyene ishobora kumuha ubuzima budashira ari Kristo Yesu n'ababihakana barabizi ico gihe none imbere gufata iyo kwa Yesu Kristo bavuze ko warumva ubutumwa bwiza bakubwiye ubutumwa bwiza umaze kubwumva usubiye inyuma watahana umutima umeze gute ico genda bwumvise naravuga ibintu by'abakizwa ko aravuga ngo nkuvumenga harimo ukuri mugabo ukuri ntashobora gutahura ibyo ari byo nkabireka hamikindi gihe bakavuga ibintu nikumengo bavuga rangaje ko musanze mu bamizirima basenga mu mucarabo mugabo ahanyu urashobora kwisomera Bibiliya abakizwa barahiriwe urashobora gusara ukabitaho mu bamizirima umanza kumara imyaka uri kuravyiga kugira utahure n'ivyo bavugamo ndavuga ibi bintu bavuga ndashobora kubisoma nkavyumva mugabo shashobora kubitaho nabwo ibi bintu sivyo mugabo ndashimira ko umunsi Imana yangiriye ubuntu iranyigurira amaso ndatahura by'ukuri yuko Kristo ari mukiza muri kano kanya hantu kadukurikirana canisi cyane kuraba ico gihe utarukijwe n'igihe umvise ubutumwa bwiza bugakizwa mbega mu tubwiye itandukaniro ry'umuntu yumvise ubutumwa bwiza akabwizera n'umuntu yabwumvise ntabwizera itandukaniro ririho cyane gose itandukaniro riri ugiye gusoma uwizeye twaduhe kwanga kuwizeye
uwizeye ikintu ca mbere afise udakijwe adafise afise ubugingo budashira nimwe ko tutavuga afise assurance afise ubuzima ubwo buzima bushobora kuba butari kugaragara n'amaso gutya mbwara bufise indani muri we ari nabwo afise ubuzima la vie éternelle afise cette vie iruta amafaranga iruta ibintu byose ashobora kuronka ku isi kuko arabizi neza dakekeranye yuko ubunyene bishisa gapfa azohura n'umuremyi kanazo ubuzima ntibugugwa nta mahera wotanga nta nakimwe ushobora gutanga nta mpungano wotanga nimwe ico nico kintu ca mbere umuntu akijijwe aruta utarakizwa iyo ababugugwa abatunzi bobuguze nta mahera bashobora kuronka babugura okay kuko nico kintu ca mbere kwanda igituma tobugura biri gratuit ni vyagusa ya kubwo urukundo Imana yakunze ari mwese bakimitanga umwana yaratanze amiravuga ubishaka wese azobironka kwa gusa nta kinakimutanga umviriza nta mafaranga ashobora kugura ico kintu yes nibibaho ni nkuko umuntu ubona abantu benshi barakunda kuramba nta muntu ashobora n'ubu ingana turi kwisa nta muntu ashobora gukora ikintu ushobora gutuma umuntu abaho ibihe bidashira oya mugabo umuntu wenyine afise uwo muti ni Kristo Yesu kuko umuriyeko abaho ibihe bidashira abaho ibihe bidashira ikintu cyo cyane igira kabiri nta rubanza ruri kuriwe nta rubanza rumukurikirana ari free ari degemvya nta rubanza na rumwe ruri mu buzima bwiwe kuko Kristo yaramaze kuriha iki kibazo yari afise yaramaze kumurihira we nta rubanza ari ku mutwe wiwe igira gatatu ari degemvya ari degemvya ivyo rero nivyo umuntu adakijijwe adafise umbizi ntabwo ngo budashira afise wewe yes umbizi nta n'ivyizigiro vyakazoza afise abaho ku munsi ntazi ejo ingere bizogenda mugabo ufise Kristo muri we arabizi neza dakekeranya yuko après cette vie namavuga mana ndabizi neza kandi je ndabizi neza kandi ikintu amasaba Imana avuga mana uzunye ibindi bintu vyose byo kwisi mugabo nzungirira ubuntu bwo kuzokubona ubwo kuzobana nawe bidashira kuko kubana n'Imana ibe bidashira biruta ikindi kintu cyose umuntu ashobora guhamira hano kwisi amafaranga ntashobora kugura kubona Kristo kuri kubana na Kristo ibintu byose umuntu ashobora kwifuza hano kwisi arashobora azopfa kandi azobisiga mugabo Kristo ntahera kuko ntagira intango ntagira n'iherezo yamabibe bidashira ubizi rero umuntu atarakizwa arafise ikintu abuze igituma abantu banywa igituma abantu baborerwa zigituma niko nako babuze Kristo muri we nta kintu nico kintu babuze ivyo bintu ashaka kurondera mu isi niko nako mu bisanzwe ari un manque de Dieu anyotewe Imana shonje Imana ngo ntavyazi rero umuntu adakijijwe afise ikibazo obise iyo tandikana rero riri rero nuko uri mu isi agerageza kurondera ibyo munzuza muko ntashobora kuronka mugabo uri uwakiye Kristo mwamigiza ngo wizeye yaramaze kubironka kuko ubutunzi bwa mbere umuntu akwiye kurondera si bintu ubutunzi bwa mbere wagiye kurondera nukumenya Kristo nukumumenya obise hama rero utizera rero araboshwe numu esclave numuja wicaha peu importe uko yoba yitwa peu importe uko yabangana peu importe ahantu aba peu importe rang afise icubahiro afise hano mu isi adafise Kristo ni mbohwe numu esclave numuja kandi apfuye azoja mu muriro yego hari ikintu wari kuravuga mu kanya wavuze ngo iyo umuntu yizeye nta rubanza ruri kuri we mbega utarizera wewe urumva ko ari urubanza ruri kuzongera cyane gose hari urubanza kuri jewe kadusome ari mu ngongona ngoma gusome nabyibagiye muri Yohana 3:36 uwizeye umwana arafise ubugingo budashira ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we hari ikintu kimwe abantu benshi batazi utazi Kristo mu bugingo bwiwe hari ikintu kiguma kuri we ni ishavu ry'Imana naho nyene ishavu ry'Imana cyo imagine rero imagine wewe ushavuriwe n'Imana biguma kuri we musanze utizeye Kristo Imana iguma igushavuriye pempo divyo ukora vyose hari ishavu ry'Imana riri kuri wewe ikibazo waruvuze rero ngo jewe ico gihe ndashobora kudashobora ico gihe ntanishoboye kubisigura mugo nari ndabizi ko ndikondane nari ndabizi yuko hari ikintu kitameze neza kuri jewe hariho ari ikintu kimwe umuntu uvuga nuko ico gihe omenga ndaremerewe hariho poa iri kuri jewe ariko ndumva umenga
no kwikurako nico gituma Yesu yatangiye naho ugira sport naho hariho poids iri ndani muri wewe hari uburemerezi buri muri wewe udashobora kwitura wenyene yes nico gituma Yesu avuga ngo nimuze mwese barusha amaremere ndabaruhure aravuga ngo afise umutwaro we uhahutse nimuzaniyo mitwaro yanyu muyinkorereze jewe kubisigura kubera ko iyo poids iri muri yo kandi urayizi je naenda byumva muri jewe yuko ndemerewe kandi iyo poids nta bihuriye n'ivyaho wakoze ariko bihuriye n'ingene wavutse uri umunyavyaha Kristo wenyene ashobora gukura muri ubwo buremerezi akaguha kuba ubuzima buhwahutse ubuzima buryoshe rero nkuko bariko barabivuga ngaha bavuga yuko umuntu atizera umwami Kristo afise ishavu kuri we misanzwe nico abantu benshi batazi hari ikintu Kristo yadukoreye yarakubiswe akubitwe inkoni twari gukubitwa kuko ijambo rivuga ngo bose bakoze ivyaha bashikiriza ubwiza bw'Imana bose barakoze ivyaha bari sanse guciga urubanza rwo gupfa mugabo Kristo araza hano mwisi arakubitwa inkoni twari gukubitwa arapfa twari gupfa rero utizera ico gikorwa ca Kristo ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana igumushavuriye ureke bw'Imana kuko yari sanse guhanwa wafite n'ikindi kintu ngo hari igihe baja mu nzoga baja mu busambanyi cyangwa bitandukanye barondera ko boronka uwo munezero y'amahoro kubwa neza mbese byashitse nawe ukaja nko mu nzoga ugiye kurondera nyene kumva ko ujwe mu mutima wawe rwose cyane baranshigiye na jewe ugasanga umuntu akarondera comfort ngo comfort iri muri Kristo Yesu ashaka umuntu mu comfort ibyo byose biri muri Kristo Yesu Yesu niwe yabwiye umugore wo mu Samariya azambwira ngo nuwanywa ku mazi yanje ndaguhaye ntuzoke nandubwira inyota kenshi turarondera ibintu bitumara inyota mugabe inyota umuntu ashobora kwitumara ni Kristo Yesu gusa nobize nkuko wari wavuze ngahanye ngo tubwira itandukaniro riri hagati n'ivyo nyene navuze ivyo nyene riri hagati nuko uwizeye Kristo mwami kuzamiko bwiyo yifitiye amahoro yifitiye umunezero y'ubwingo budashira ari degemvye utizera nawe nta adafise ari musi rubanza nkuko naje nako nakunda ko tubwira rero ntigeze kuba ubwo buzima nkuko rabivuze nta mahoro nifise nako ndarondera ingene inyota ihera mugabo inyota nyukuri dusubye gasoma muri mitanguriro batubwiye mitanguriro igice ca kabiri umurongo w'indwi batubwiye ko Imana ibumvye umuntu ngo yamuhumeke ko imwe mu buzima muyandi majambo yaramumaze inyota y'ibintu byose rero umuntu amaze gucumura yasubiranye inyota c'est comme si wari umuramburi ngaho hasi umuntu amaze gucumura twofata yuko yapfuye ntigeze apfa ngo tubibone mugabo yapfuye spirituel yarameze nk'ujya mu Imana ihejeje kurema mugabo itaraha ubuzima budashira itarashira mu buzima bwayo muyandi majambo umbize rero iyo umuntu atarakizwa abafise ico kibazo nuko muri we Kristo ntabariyo acarondera ukuntu kose aza kuzuza ico kinogo naco cuzuzwa n'ikintu kimwe cuzuzwa na Kristo Yesu gusa rero naje byaranshikiye naguma kurondera ingene nuzuza ikinogo mu ico kinogo umuntu ashobora gucuza wenyene ni Kristo Yesu yavuze ngo amazi je ntanga ngo umuntu yanyoye ko ntiyongera handi ugira inyota kuko abamaze kuronka suse y'ikugira inyota ni Kristo Yesu ivyisi byose birahera muri we ariko nko kuri ayo mazi wese yandi agumana inyota yes none ni wande kuvuga ubutumwa bwiza kuko ndumva ni inkuru nziza abantu bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza n'umuntu wese yizeye kisoma bwiza mu bwira n'umuntu wese yahaye ubuzima bwiwe Kristo sabavuga ubutumwa bonyene wese bavuga ubutumwa bonyene n'abantu bose bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza nimba waramwizeye uhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza nimba waramwizeye uhamagarirwa kuko ari ikintu kimwe twavuze ngaha anye yuko iyo umuntu yizeye umwami bwiza mu bwiwe iyo Kristo cyatumye azabambe yaje kugira ngo adukure mu burake bw'Imana adukure mu ishavu ry'Imana rero nimba wararokoze ku ishavu ry'Imana igituma ugiye kubwira ubutumwa abandi bantu peu importe uri we wese ni kugira ngo ushobore gusova abandi ushobore gukura abantu muri iryo shavu ry'Imana kuko cyo imagine umaze kubona umuntu par exemple ugasanga umuntu agushavuriye n'umuntu akuruta par exemple muri autorité cyangwa muri pouvoir agushavurira cyugumira uravuga yo kana karanshavuriye kandi rero ntacho ashobora gukora kugira ntacho tokora kugira nyice ugiye gusoma inkuru y'amashati Shadraka Meshaki na Abednego
ujya mwami yarababwiye arababwira ngo iyo abamwe muzi yuko je ndabafise mu maboko ishatse ndashobora kubica bisanzwe burya bwari uburake bw'umwami mugabo bari bazi yuko tukamwumvira ari uburake bw'Imana burutubu burake bw'uyu mwami nico kintu renze ndavuga rero uburake ubwo burake nibwo umuntu agomba kugira ubutumwa bwiza akwiye kugukorerako abo bantu bariko barapfa bagiye mu muriro abo bantu nta vyizigiro byakaza bafise bazoho ubuzima budashira bari mu marira no mu kwidoga ata muntu umaze kubafasha rero igituma tugiye kubikora nuko tubakunda nuko tutifuza kuba bapfa ibihe bidashira kadusome mu byakozwe n'intumwa igice 8 umurongo wa 4 byakozwe n'intumwa igice 8 umurongo wa 4 Bibiliya tubwira yuko abantu baravuga ubutumwa n'ikiye gihe cyose aravuga ngo ariko abasabagiye bagenda bavuga ijambo ry'Imana na Filipo aramanuka aja mu gisagara ci Samaria amenyesha ivya Kristo abantu benshi bashikira umutima kuvya Filipo avuga bashize hamwe bumvise kandi babonye ibimenyetso akora abashize kuvuga yuko bibirivuga ngo ariko abari barasabaragiye ntibavuze abavuga butumwa bavuga ko abantu bose basabagiye baci bagenda bavuga ubutumwa bwiza kenshi rero ico abantu bakwiye gutahura nuko bibiri iremerera yuko umuntu wese yakijije umwami n'umukiza Yesu umwami kuza mu gihugu bwiwe akwiye kuvuga ubutumwa bwiza nico hamagariwe nico Imana imutuma imuhamagare kuvuga ubutumwa bwiza Yesu agira ave mwisi muri Matayo igice ca 28 gora ku murongo wa 18 Yesu aravuga ngo Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mwisi nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatize mu izina rya data ni izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iryamwe yera mubigisha kwitondera ivyo nabageze vyose umviriza ngaha Yesu agira agenda arababwira mugende mugira abantu bose mubagira bigishwa abantu baje mu jambo mubagira bavuga butumwa bose mubagende ubahindure abantu bagende bavuga ubutumwa bwiza bagende bakura abantu mu mahonero bagende babakure mu busho mu kuba aba esclave bica mugende mubakureyo mubigisha hama nabo mubarungike nici kishengero bukwiye gukora ubusho bw'ivyaha nyene ubusho bw'ivyaha nico abapasiteri bagiye gukora muri kino gihe bakwiye guhimiriza abantu kuva muri cercle yo mwishengero bagasohoka kuza kuvuga ubutumwa bagasohoka kuja kubwira abantu ivya Kristo mu miryango yabo bakavuga ubutumwa bwiza bakabuvuga hose ku kazi abantu bariko barapfa kandi bako bapfa baja mu muriro kandi ari twe twahawe manda yo kuja kubuvuga none hoho byo kogwa gute ukuntu vyo kogwa nuko nako ndabivuga nuko mu mashengero batakwiye kukumiza abantu mu ishengero gusa umubicaye batakwiye kubagumiza bicaye mu ishengero bibirivuga gute ngaha nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa umuntu musanzwe nakwiye guma mu ishengero abakwiye kwigishwa hama abaturongo bagatahura yuko uwo muntu yigishijwe yakuze bakamurungika amba mu ishengero muri sanse yuko bataguma bicaye ahubwo bogenda hagati mu ndwi bakavuga ubutumwa bahurira mu ishengero tuza gushima ivy'Imana yakoze tuzanye niyo minyago yego nivyo usanga dufise imisi yo gusenga kuvuga umuntu asenga nka gatatu pa semaine cyangwa 2 fois par semaine mugabo iyindi misi yose abakristo bari kubakuriye iyo ari gukaze bari kubakuriye hamwe n'akazi ariko arakora nta mwanya ufite wo kubwira ubutumwa bwiza uwo muntu mukorana ushobora kuba uri kumwe wicaye n'umuntu atakijijwe par exemple je abantu bose baza ku kazi batakijijwe ndababwira ubutumwa umustajere agenda amubwira apfa gahakijijwe kuko ico kintu aragitahuye ahantu uri hose tuza kwamamaza ubutumwa bwiza tuza kuvuga ivya Kristo rero nivyo ndiko ndavuga bitazonza guhera mu ishengero ishengero akazi kayo nako kwekipa baje kwekipa no kurungika kandi nugutahura yuko sima kuba uri mu evangeliste nukuba gusa warize kizoma bw'umugibogi wawe uteza kuba icabona uteza kuba umutemwe uko niko bikwiye gukogwa nico gituma nk'ishengero tukwiye guhimiriza abantu uvuga ubutumwa bwiza tukwiye guhimiriza abantu sinovuga ngo bukwiye kubikora gute
ushobora kuvuga ngo ndavye ku munsi wa mbere mvuga kuvuga ubutumwa twari muri ikintu ca campagne d'evangelisation cyitwa evangelisation explosive muri Moisson pour Christ ndavyibuka hari muri 2009 munsi wa mbere kuvuga ubutumwa bwiza baratugisha ama formation ukagenda kuri tarataki muzi nivyo babagwisha fana ukatumenya mugabo ntuba buri imirugiye kuvuga ivyo ugiye kuvuga mugabo kubwo buntu bw'Imana kubwo kugenda kubwo guhaguruka ikiganza c'Imana cabanye ikiganza c'Imana caje kiba kuri wewe warabwira ubutumwa amajambo wasanga yaje imivasa wasanga yaje ukora nibitangaza byarakoreka kubera iki kubera ko wahagurutse je mvuga rero strategie ya mbere no guhaguruka strategie ya mbere no kuja kubivuga strategie ya mbere kuja kumushingira inaye strategie ya mbere no kubahuka igikorwa rero cy'ishengero nico kwekipa abantu bakabona ko abo bantu vy'ukuri baba ekipe hama bakabarungika hama bakagenda bakabuvuga yego murakoze cyane mbega mu majambo make turangiza kiganiro nta kantu waba risigaje ku ntaye yawe wumva uvuga hama turangiza ikiganiro kujya nivuga butumwa ego nkuko nakonda bivuga nyene nuko umuntu akwiye gutangura nyene ndavye ku munsi wa mbere mvuga ubutumwa nkuko nakonda bivuga vraiment sinzi ko ivyo nshobora sinzi ko nshobora kubivuga sinarinzi mukije muri 2008 ntabwo uja kuvuga ko evangeliza muri 2009 namaze umwaka wose nkijije imagine kiye kuvuga ubutumwa sisuva ndavyibagirwa tugenda hano imuyinga tugenda hano mu misozi sinzi ko nshobora kuvuga sino kubesha igituma shako abantu babimenya gutyo onye kubera ko abantu benshi barafise ubwo bwo kuvuga akavuga ngo none nzovuga gute bizogenda gute je kwanza inshitse imbere y'umuntu natanga kubegera cyo rero no hanura umuntu nuko asi no guhaguruka kugenda ukavuga ndavyuka nagenda ndavuga ahantu natashe nezerewe go nabwiye gutuma abantu umuryango urimo abantu nka 10 wari umunsi wa mbere mvuze ubutumwa ndavuga ubutumwa nza mbona abantu bose baremeye kwizera kizambuza bwa ndavuga none navuze iki je ni umikizwa nta majambo menshi mfise yo kubabwira cyase tuvuga ikintu kimwe rero ico twofasha abantu ico nobwira abantu no batera muri no mwanya nuko nobamiriza kuvuga vuga amajambo make ufise kuko ico utazi coco utari wenyene uri kumwe namwe mu Imana nzoba ndi kumwe namwe ushaka kumera Yesu Yesu ari kumwe na wewe we mushingira inaye gusa hama ikizo gutangaza nuko iyo jambo giwe azoshikikiza ibitangaza n'ubwumitsa uzosanga uri kuravuga wiro tuve umenga kanwa kawe si uri kuravumenga n'undi muntu karakuvugira nico gituma umuntu ndabahimiriza abantu kubikora kuhaguruka pana kuguma wicaye muhira pana kuguma muri routine no guhaguruka ugenda ukabivuga muri kano kanya hari abantu bari dukurikirana batarakira ubugingo budashira bataravuga ubwa kabiri avuga ati nivyo twumvise ko ubutumwa bwiza twamutse ko Yesu yadufiriye Yesu yaje kubwacu yaduhera vie éternelle est-ce que mo dufasha natwe twakire ubugingo budashira est-ce que muri kano kanya ushobora gufasha umuntu akara abatevye gitage atari bwakire Yesu Kristo umwana n'umukiza wambwiwe kugira ngo yakire ubwo bugingo budashira izina ryiwe yandike mu gitabo c'ubugingo cyane gose bashobora gukora mugiraho muno munsi ukaba tamusi muri ubwo bugingo budashira yitwe turavuga ngo ubugingo budashira uravuga n'ubugingo budashira niki ariko ubugingo budashira nugusubira mu kibanza Imana yari yarashase ko ubamwo igitangura kurema umwana w'umuntu ijambo ry'Imana tugira ngo Imana rivuga ngo tureme umuntu asa na twebwe umuntu asana n'Imana nta wundi atari Kristo Yesu Imana ikubonye ibona Kristo muri wewe udafise Kristo muri wewe nta buzima ufise nkuko nabikunda bivuga ibi birivuga ngo ufise umwana afise ubugingo udafise umwana nta buzima mfise ikibanza rero Imana igukeneyemwo nuko ugira Kristo nibwo bugingo budashira uri kwankukira no munsi rero akaba ta munsi uri murafata iyo ngingo yo guha Kristo ubuzima bwawe ikuvuga no munsi ndizera igikorwa Kristo yakoze ndizera ko Kristo yapfuye ku bwanje ko Kristo ikibanza canje c'urupfu igihano canje c'urupfu yemeye gucikorera kugira ngo jewe no kwidegemvye ukabuvyizera akaniko kanya kawe ntuvuge ngo nzokizwe ejo ariko umwanya wukizwa n'ubunyene niwumvise ijambo ry'Imana ntukomanaza umutima wawe aya majambo yose twavuze kubera wewe twavuze kugira ngo ufate ingingo bishobora kuwibwira ukavuga ngo bariko baratumwanya ano majambo ariko baravuga ntazonshikana mugonje kubwira yuko ano majambo ashobora guhindura ubuzima bwawe bwose ashobora gutuma iposition wari uriko wivako ashobora gutuma mubo wari urimwo uhera kubera ko wizeye Kristo wizeye ubuzima aribwo Kristo Yesu nimba ushaka gukunda gufasha rero gufata iyo ngingo ndashaka gufasha
turasenga hama mvuga amajambo nawe uyasubiremo bino bintu umengo n'agafomu umenga n'ibintu abantu benshi bamenyereye mugabo si ibintu bisanzwe n'igihe ubwira Imana n'igihe ufata ingingo yo kubana na Kristo umaze kubona abantu bari bagire mariage umupastor arababaza akababwira ngo mbega uremeye yuko agiye kubera umugabo umugore akavuga yego ndavyemeye umugabo nakavuga yego ndavyemeye kano kanya naka mbega uravyemeye vy'ukuri yuko Kristo yapfuye afite ivyaha vyawe nivyo ngomba tugira uno munsi ngomba kumwemera kumugaragara ngomba kumubwira umuhamagaraze mu buzima bw'iwawe muno mwanya ariko aradodora mu mutima w'iwawe ariko aravuga ngo ndi kuruginda dodora nunyugururire ninjire arashaka kwinjira mu buzima bw'iwawe kugira ngo agubugingo budashira ukabura ushaka gufata iyo ngingo ijambo ry'Imana rivuga ngo wizeze umutima wawe ukatuza akamukoronka agakiza kaza mu gute kaza mu kubivuga mu kubibwira Imana mu kudeklara mu kubwira Kristo amajambo y'urukundo amajambo yo kumuhamagara ugiraze mu buzima bw'iwawe nimba ushaka gufata iyo ngingo rero namanda gufasha mu isengesho rito hama nawe usubiremwo ubwire Kristo ivyo ugomba ubwire Kristo ayo majambo nk'amajambo y'urukundo ubona mu mutwe wawe hama tubwire Imana uvuge data yuko ndi umunyavyaha data yuko nandiko ntashobora kwikiza data yuko Kristo yapfuye azira ivyaha vyanje uno munsi rero ndafashe ingingo n'umutima wanje wose wo kumwizera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje uno munsi ndavavanuye n'ibikorwa vyose bibi biteye isoni nagendereyemo uno munsi ndemeye kumukurikira ndemeye kubana nawe ndemeye kumukurikira no kugendana nawe urakoze data rero ko nunguye mu gitabo c'urupfu ukamushinyanze mu gitabo c'ubugingo kandi nkaba nizera yuko wa muzo uza gutora ishenge zontorana zo gusanganira tugahura tukabana ibihe bidashira urakoze data mwiza ibizina byose ndavyizera amen 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 kaze mu bwami bw'Imana murakoze cyane ku majambo meza mpeje gushikiriza ko tukirana ku Heritagetelevision kujana n'ivugabutumwa ndizera ko benshi bashoboye gufashwa kandi ashimira Imana kuri benshi baje kuvuga kabiri baje gukizwa rero turabashimiye cyane ndizera ko n'ikindi gihe twatumye ko tuzobanana twagura mu biganiro nk'ibinyene murakoze cyane yego cyane turashimiye cyane nabo bose ba Heritagetelevision mwumvise ko umwana w'Imana wese ahamagara kuvuga ubutumwa bwiza si ibyo bavuga ubutumwa gusa ariko n'ivy'abana w'Imana bose wowe bahuri hose nk'umwana w'Imana nk'abavuzi ba kabiri icyo Imana iguhamagarira ni ukubwira abandi inkuru nziza mwese ko ari inkuru nziza aho tuvuga Kristo Yesu kandi ashimiye cyane abo bose baje kuvuga ubwa kabiri murazi ko iyo umwana avutse batamugumiza kwa muganga baramutahana muhira maze bakamugaburira bakamuha amata gakura kagaburirwa agatera imbere n'agafasha abandi rero murabishengero ribegereye bizera Yesu Kristo nk'umwana n'umukiza muvuga n'abarongozi bacu bitiye kuri Heritagetelevision twaraka Yesu Kristo turashaka mu turere rero murakoze cyane naho butamundi biganiro God gave me a song I will sing for the rest of my life.